akaririmbo kajanye n'urubanza twatuzanye nukuvuga guhimbaza imyaka 30 ningahe n'itatu erega bwa bundi racari kibondo 33 ans nukuvuga urashaka kwiyongera imyaka 10 utaragira mariage à 43 ans tu peux toujours te marier ikibazo gusa dufise mukombozi urafise umufiance uracari de nukuvuga ko abari ngane basaba nimero za telefone ndazitanga yego mukanya rero turindire duhave twinjira mu gikorwa nyezina dukomera amashi menshi mukombozi ati hasta la victoria siempre gusabo twazikorana simwebwe ikimimbaye nuko ndazikoranye namwe biramimbaye cyane mwikomera amashi cyane kuba mwashoboye gushika ngaha twako kigoro hanyuma nkuko ndi kumwe ngaha na famille ya Biopower icyambere mbere imbere yuko tubashikiriza kumwe wese ategeza kuva ngaha n'agakado iyo uje gusanganira umwana avutse tuzagutana umugisha kwera umwana n'umugisha n'umumarayika muri icyo gihe umwe wese azagutahana umugisha wihiwe hanyuma ikindi nacyo no saba bariko baraserva kameme barawukuntu utwumviriza ngaha abantu banje ngaha umwe wese nawe nyene naho anitwo naho byogora gute tubuze icupa dusoma tufuma dusoma Bibiliya sivyo none sivyo none hari kibazo none kitabu cy'Imana kirabagwa nabi sawa Imana ishimwe cyane ababijejwe babakire natwe ngana nabona batanguye then ibindi nabyo yaza kubandanya hasta la victoria siempre murakoze cyane ubwa Biopower ukuntu tuza kubigenza sinibaza ko tuza kuhamagara amazina kwa ntubazi ku mazina ariko kubera ibyo twateguye yari kubera aba journaliste ariko yashobora kubarenga ibarenze mu kigesha tugenda kubafana nkuko umu journaliste mukuru ariko isi yasavye muri cyo mukomera amashi sawa ariko tugiye kuba journaliste cya turaba n'umufana mukuru akaba ari batangura sibyo none sawa murakoze reka dutangure sinzi kuno okay mapema sana ndio pawa vidondolovu ningenyangula mbili nitairusha bwana mlete nyingine moja bio ubu rero mukanya tugira dukora ikintu kizima mwabaye ivyo nabonye mwabaye ivyo ariko nabona ngaha nubwa mbere mbona keke yerekana igihugu vraiment umbiriza rero oya habuze ikintu kimwe bacana ngaha tugire guki nihenze nuko nyene ni nambiye ngo navyonzi umbiriza abana bambaye idarapo y'igihugu baginga inyuma genda inyuma wabone twashaka rero mukanya isase mbega iteka iri ni iteka rikomeye cyane kubona yuko umuntu ashobora kugira anniversaire yerekana igihugu cy'u Burundi nukuvuga yuko hari umuntu marwabona agira ibintu nk'ibigahema nimwegere ngaha nimuze mwegere ngaha abo turi kumwe abo tutari kumwe nibaze abo turi kumwe baze hanyuma rero bavuga ngo urubanza rumwe rumare zibiri twashaka yuko imbere yuko acana avuga ikintu kididibiza mu mutima cy'amasegonda 5 canke 10 bagufotora ikintu wumva kiriko kiradidibiza mu mutima utiki ikintu imbere ko ngira anniversaire ngira ndakivuge wumva wovuga ikiga mukombozi okay icyo novuga nuko bidahindutse muri no ndwi ndashobora kuba video ya mbere ya mukombozi video ya mbere hanyuma nko kongereza ko ni video
nakoreye Dar es Salaam hanyuma nibaza ko video muzoyikunda cyane. Ni video yatumye nuri indogoba ntayo nari menyereye. Ucyumva yikurikira. Merci sana. Aisha, are you ready? Yeah. Muko tayari? Yeah. Tuage Aisha iterje nuva jalousie ko Aisha tutangura ikirundi haguruka Kuru nziza isabuku Tuage isabukuru nziza mukombozi isabukuru nziza joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Kombozi joyeux anniversaire Muchongereza happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Kombozi happy birthday to you kata keke tuje kata keke tuje Kombozi tuje